mwaramutse mwese amahoro muri amahoro yego natwe turi amahoro turashimiye Imana igize neza itumazije iminsi ngaha turi ku musozi w'Imana turya tunywa ivy'Imana duhaye tuza rero byari bizwi ko tuzoza mu gikorane c'abakuru b'ishengero n'abongere ego tukumva ku gatetesi yuko ko hariho igikorane c'abantu bose ku wa gatandatu kwa Mungu nitwatuzi ko ari igikorane nk'iki ariko vyatunezeye kubona abantu bashwaduka baje imbere y'Imana ku mwanya nk'uyu none rishengero ryatumanye intashe umuzakire ego ryarakoze hanyuma rero imisi twumva amajambo y'Imana menshi hanyuma naje mfise umurongo harya mu Baroma 4 Abaroma 4 ku murongo wa 18 haravuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe w'abasekuruza w'amahanga menshi nk'uko vyavuzwe ngo uruvyaro rwiwe rwawe niko ruzongana kandi ntiyagabanuka ukwizera yitegereje umubiri wiwe amaze kuba akaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yumvira yuko Imana yamusezeraniye ntiyayikekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cane no kwizera ahesha Imana icubahiro n'aya majambo hano numvise n'urya murongo mutoya cane cane watanguye ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Aburahamu yari umuntu yahamagawe n'Imana yari afise ingorane z'amageragezwa akomeye nk'uko muzizi mu gihugu cose c'i Burundi canke mw'isi yose abantu igitigiri kinini mw'isi n'abantu baronka abana ahabona aba bose n'abavyawe n'abakenyezi umuntu atavyawe n'umugore nashutuka hejuru ariho ngaha wakorose ava mw'ijuru nakoroka ntawe rero abantu bake n'abafise iryo geragezwa ry'ubugumba n'amageragezwa akomeye kutaronka akana. Aburahamu yari afise ayo magorwa yuko atagira umwana vyamuteye amageragezwa vyamukuterwa abantu kukwizera bimushira hasi cane aramererwa nabi araja no mu caha bene umugore baratukwizera ariko Imana ikamubwira iti uzovyara Aburahamu. Imana ikamubwira iti uzovyara ati wampaye iki atari uyu Eliyezeri Damasiko namaze kuvyavuga ko ari bazoragwa ivyanje hari ico wampaye se ate kuzovyara. Aburahamu yamugora kwizera Sara yamugora kwizera hanyuma rero Aburahamu arananirwa gose. Sara aravuga ati ehe Aburahamu aha jewe ntacyo kindonka ko karabaye nguyu mukegikobwa yiwanje ndamuguhaye mutwara uzondongera akana kuri uyu narahebuye. Amagorwa araza Aburahamu ntiyenanatanagake ati hari ico Imana yavuze. Hanyuma rero Aburahamu arakira uwo mwana mukobwa aramutwara amuvyara ku mwana
imana irabibona. harya mwasomye ngo imana irihorera ngo urabikora igahora, ariko umunsi umwe iravuga ati Aburahamu uhora ugenda imbere yanjye kandi utungane rwose. Aburahamu avyumvise ngo arapfukama, niko kuvuga kwihana, yisubiramwo. Aburahamu asaba kunezera Imana ukundi gusha. Imana iramwemera, imwemera yuko agarutse guhemuka, ukwizera kwe kurahemuka. Imana irasubira kumubwira yuko azovyara umwana atari uwo Isaka. Isaka Imana izomuhezega mugabo atari uyo Ismaeli, ariko azovyara Isaka. Hanyuma rero Aburahamu araremerana, arasubira arumva ijwi ry'Imana. Imana yamusha mu ijwi ryayo ukundi gusha, aratahura neza ko ivy'Imana yavuze ari ukuri, arizera. Jewe Aburahamu naravuze nti jewe Aburahamu naramuruta kabisa. Hanyuma rero Aburahamu akidendekanya, akivuga iby'uko Sara ari mushikiwe, akivuga ibintu bitajanye, agihembwa n'umugore ati twariho ntacyo ngiye, naramva ko ndamuruta. Ariko Aburahamu amaze kwemera kwakira kuronka umwana wiwe, Imana ikavuga ati Aburahamu amujane kumutanga kw'ikimazi. Aburahamu akavyemera ari umwana umwe. Naciye ndumva ko Aburahamu anduse, kuko yaronse ukwizera kuruta ukwanje. Namwebwe naho mutwenga ko bagafugwe, gutwara umwana wawe ukamukikako igipanga ugakerera utume kumukera ntivyoroshe. Oya, ni Imana yagize ubuntu. Imana ibona ko yayubashe, iramugarura, iramugarukana. Aburahamu aranezerwa, Imana iramunezerwa, imuha rero ubushobozi buniniya cyane, kuko abantu bose bateza kuja mu gikiza c'Aburahamu. Imana iramurata Aburahamu kubwo kwizera kwiwe. Numvise rero umurongo ufatanye n'ibi bya Aburahamu ngo yizera yizigiye ibitokwizigirwa. Twebwe twagiriwe ubuntu bukomeye kuva mu vyaha, Bibiliya ivuga no gutahura, kwihana no gutahura, kandi no kugira ubuntu. Kwihana ni ingabire. Hari abandi vyananiye yabatakuwa amazi, barananirwa kopo, akama yihana, akama azungazuga mu rusengero, ntihane ngo ashike kukuri, ngo atahure Imana. Ariko Aburahamu ngo yizera yizigiwe ibitokwizigirwa. Twebwe twagiriwe ubuntu n'Imana. Urabona jewe ndavyimvira, umuntu aragendagenda mw'isi kandi araba umuntu w'Imana, ariko ntashobora kubona Imana, siko igendagenda mu gahura akayihayama. Oya, iwacu hari umuntu umwe yaje gupfa mu myaka iheze, yabanye bijya bishusho vy'Ibujumbura bambika impuzu, n'iwacu byaraduze biza biro byinshi. Wacitegereye bajya ngo bonjour. Urumva igishusho yabaga akindisho yajyana muzungu. Hari undi muntu asaze yagikuye impuzu ngani wandika, urabona kwambura icyo kimugiye mukana akobwa andika kura ashashami hari ku isoko y'Ingozi. Urumva ni ikintu ari gushanya ibimeze nk'abahungu, imeze nk'abakobwa. None agikuye impuzu mu gikiriza, yemwe umva bese atari ibara. None rero Imana nasanze, Imana iradukunda kabisa. Imana iragukunda, yakunda abantu. Namye niga jewe ndakunda gusenga,
icyananiye cyane cyane jewe n'abari umwungere wacu twaba turana mu Kirundo taronka amazu twari mu kadepo kaho badepoze ibintu by'amasima yo kuba ku rusengero rwa Ndende Sobore baruba akabyuka gasenga gasubira hanyuma twikangwa hajya tugende gani umbabare jewe sinshobora kurandi gupfuka ndarapfuka byakararapfuka uyu muntu yahawe ndabiriti hamwe yumvira umuntu wese afiswe yahawe wovyigana nk'ubu n'amavi yomeneka utabimenyereye jewe rero iki Imana yampaye nikanguye rimwe banoza amasengesho ndi ngaho mbona turi kumwe bandiko ndasenga ndanka akanya kamfa kusa ariko gupfukama niko kunanira kuko ntabitanguye nkiri muto none rero mbagomba guhishurirwa ubushobozi n'ububasha n'ubwiza bw'Imana ngo Imana isubire igiyereka ukundi gusha ndongo ukundi kwizera gusha ndongo ivyizigiro bisha ntahura Imana ukundi gusha bishurirwa ubwiza bwayo harahura ngaho tarabona ubwiza bw'Imana Aburahamu yabatarabona ubwiza bw'Imana ariko igihe kimwe Aburahamu arabona ubwiza bw'Imana wowe waraje mu rusengero kenshi utarahishurirwa Imana ngo ubone nawe ibizigira ibito kwizigirwa ibyo ari byo twebwe nta bantu bokwiziye ko bazozuka hariho benshi batarabimenya hariho abantu bataramenya guharirwa icyarisho no kwirinda icyaha neza bagendagenda uko nyene bamara abantu niyo umuririmbyi yavuze ngo muze tubasengere barazigirijwe none rero turashima Imana kuba twarahawe ivyizigiro kwizigira ibito kwizigiwe kwizigira ko twebwe abantu twama tubona bapfa Jesi maze imyaka mike ariko mparuye abantu bapfuye nagiye mbona naho niyumvira abapasiteri naje ngaha bariho uko bangana uko bakayangana uko basa nta n'umwe akiriho nta n'umwe aha abo bose n'abasengeye mbona hari abo nasanze n'abapasitori aritegereza ingene bari abantu b'Imana uyu murongo uyu mwungere wo Kishi havuze hajya aho kuri 2006 umwungere w'Igishiha yakunda kumpa kenshi mwaho umukozi wanje ari aho nzoba ndi niho umukozi wanje azoba no mu baheruka ya nyuma tuba mu manama y'amawumpa kenshi n'abantu bari baraheze gona nk'abamarayika ariko bose baragiye ukiyumvira abo bose ubona bakazohava bagenda siko ariko kimwe gusa twahawe ibanga rininiya cyane kwizigira ibito kwizigirwa ibyo mu gihugu batazi ibyo abahambaye batazi ibyo bize byinshi batazi turabihabwa turabihishurirwa na Yesu Kristo umwana w'Imana biciye muri mpemu yera yuko twese naho tuzopfa umwanditsi yavuze ngo iwacu ni hehe iwacu ni mw'ijuru kuba warahawe ibanga kumva ko iwacu ari mw'ijuru wizigiye ibito kwizigiwe wizigiye ibintu binanira benshi abantu benshi mw'isi barananiwe benshi barapfa batabitahura akaba umukozi w'Imana akaba umusenzi akaba umuntu iyo yaririmba ariko akazopfa aja muri gihonomu kuko atabitahuye bihora bimbabaza jewe ndafise intuntu nyinshi cyane ntashobora kubabarira aho igera cyane cyane iyo ngeze ku mukozi w'Imana ageze hafi yo gupfa
ageze gupfa Imana ikambara ngo sinamwakiriye, ngaca numva mbabara nkarira rwose kabisa. Nimbuye igihe yabaye mu ishengero ntihane neza, umukiza akabaho ntihane neza, umusiguzi agasigura ijambo ry'Imana mugabo bikamunanira. Kwizigira ibitokwizigiwe n'ibihanga ririya rikomeye cyane, ariko ko twagira ubuntu kazi Imana imbere yayo, dusabe mpemu yabiduhishuriye neza tubimenye kw'ibyo twizigiye bitazosiba kandi bizoshika neza ku Isaya. Bitevye ubirindire ubirorere kuko bitazosiba. Amina, haleluya. Bizoshika. Wowe uri hano wavuye hari iwacu, wavuye hirya no hino, bizoshika. Kimwe gusa wicare wihanye neza kabisa, kwihana neza ugakurishitwa ikibi cyose mu bugingo bwawe, kugira ngo witegurire kwinjira mu injira ry'abera mu ijuru. Nicyo cyabonye nabonye mu bugingo bwanje ari kinini cyane, ego kabisa. Hanyuma n'umurongo nkunda cyane wafashe ubugingo bwanje, narakanya gatoya nagomba kugenda uvuze ko uri mu Baheburayo 6 Abaheburayo kuri 18 naho nyandika igice ca 6 kiravuga ivy'umuntu Aburahamu kuko amasezerano. Hanyuma rero haravuga ngo kugira ngo bibiri bidahinduka ivy'Imana tabasha kubesheramwo biduheshe kurema cyane, twebwe bashize muri ubu buhungiro nibwo kubangiriza ivyizigiro byashyize imbere yacu. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye gikomeye cinjira hirya igihuzu gikingira hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Aha haruguru hajya havuga ngo amasezerano y'Imana atera ivyizigiro. Byavuga kuri Aburahamu ngene amasezerano Imana yamusezeraniye byamuteye ivyizigiro. Ivyo vyizigiro rero Bibiliya ivuga ngo tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye, siko? Ikiziriko, hariho ibiziriko biri mu buryo bwinshi. Hari ibiziriko by'inshinge kandi navyo nyene biraboha, siko? Umuntu azi kugijisha neza biraguha amafaranga, abo bitungishije watungisha akakiboha akagisiba neza rwose. Ico kiraboha mu mwanya wacu. Hariho igisibo bita agatane, mwaracyumvise? Igisibo cy'agatane yanacho muzi abazi agatane ko ramuheje. Ahandi bavuga ngo ingagari, mu kirundi cy'iwacu iyo buraroko tuvuga ingagari, ino tuvyita agatane. Hanyuma rero n'ibiziriko bikunzwe biboha rwose. Ivyo nivyo mu Kirundi. Hari ibiziriko vyo mu vyuma bisibanije rwose, n'ikimodoka bya kintu kimaje kiterura kigatera n'imodoka kigashingura kikaduza imodoka zivuye mu bindi bihugu mu kiyaga, murabibona, kikagorora kigorya icyuma kinini kidacika. Ivyuma rero naho bikomeye byo yahava bigasaza bigahera, ariko twebwe dufise ikiziri ku mutima, ikiziriko gikomeye
kidacika gikomeye cyane kizirike mu mitima yacu. Aha mubona mwebwe mugendagenda mu ishengero, aha benshi muri mwebwe baraziritswe, siko? Murafise ikiziriko c'abaziritsa mu mitima, hanyuma ikaduga kigaje yo hejuru. Byanditse ngo aho Yesu ari yo kizirikiwe, siko? Kizirikiwe muri Yesu, ngo amaze kuduga akaja mu ijuru, akaba umuherezi mukuru mu buryo bwa Melkisedeki, akavyagira hiwe mu ijuru ahera hiwe, arafise ikiziriko kizirikiwe iwe, kiwe kizirikana mu mitima yacu. Ico kiziriko badusobanura ngo ico kiziriko rero kimeze nk'igitiyo kiduga hejuru naho tutaramubona. Niyo Petero avuze ngo uwo muramukunda naho mutaramubona, siko? Uravuga ukunda Yesu bw'ibikomeye, umuntu agaheba ibintu byinshi kandi yobirya kandi yobikora ntabigiriko. Abantu benshi baragomba guharika, ariko abayigomba bagaharika, leta akamira agasubira akamira, mugabo nawe birahera ntibihera. Akameremere k'abantu batihanye agaheganisha, umwe akamutanga ubucumbu, umwe akamuta imakamba. Urumva ko bavuze ngo natwe tuzova tumanuka imakamba, siko? Yego, hageranije umugambo wose, matana yose, hari imakamba. Yego, tuwaba tugenda nyapfa kuduha ibarabara ryiza ntaco tuzogenda hose, hashirwa n'imiduga duha ibitoro. Hanyuma rero ugafise umugore, uwundi agafita hariya, uwundi agafita hariya. None atembereyo yigiye ku muduga barya ngo agiye Bujumbura, baramenya ko afise umugore. Amwe ariko abandi b'Imana naho bafite amahera menshi ntabyumva namba, naho umugore w'umusazi akagameza gutya yaraheze, ariko n'uwo agenda afise ivyizigiro, siko? Hari ikiziriko kitubuza gukora ibya bisi bakora. Turazirikiwe mu ijuru, aho Yesu yatwitangiye, aho Yesu ari niho muzirikiwe. Muzi uko inzamba niyavuga, haleluya, ivyizigiro vyacu azobiduza duce tujanwa iwacu mu ijuru. Ubu rero turaziritswe. Ico kiziriko kikuza gukora ibyaha, kikuza kwiba, kikuza ibyaha byose. Urakunda Yesu, urakunda Imana utarabona. Muri minsi narasabye Imana ibitangaza bindi bishasha byo mu minsi yo guheza. Hanyuma rero Imana yaranyagiye amabanga muri minsi, irabizanira, iraba hafi yanjye, iragenda irambaye amabanga, ariko birananira kuyibona. Mbona ndi mazi kandi ndaguriye, ariko sindayibona. Ariko umunsi umwe ibi byiza iyo tubituzirise bituma rero ko tuzobona Imana, tuzosa nayo. Yaravuze ngo nta muntu anaba ngo abeho, siko yabariye Mose, ariko twebwe twiteguye kuzoyibona imbona nkubone, tugakayangana nkayo abihanye neza. Nifuza kwihana neza. Umuntu wese ansengera muri minsi, ibyo ansengera ko ntasengere kuri byinshi, ansengere kuba nihanye neza, siko? Reka bivuga ngo ibindi tuzobyongerwa, ibyo bindi byose muharura amaka n'ibindi. Maze iminsi nyaga n'umuzungu ngano uko atabivuze, namwasi nkara umupasi yamugabiye inka, ntinyana yayo ni gwanje. Yego kwe arabaza rero uyu wacu secretary general hajya Yoweri yarashimitse iyo nka ngo ndayumva, ntiwamubona ko nashimitse. none ubu yabivuze, yavuge mu nama yavuga ati ya nka nayo urayiguha
yaguhaye bakoma amashyi Imana baheze bakomesha amashyi nzoyitwara nyine none yagabiye abazungu nje ndayironke twe ndi kubiki none rero naho saba ibintu byinshi biriho ariko umenye ko bizosigara mu isi wapfuye uregeranye uti n'ibyo abana banje bazosigara ntamego so atavyagusiga niho avyironke Imana yaguhaye saba kwihana neza kandi uzoba igihombe mw'isi uzoranga ubugingo budashira uzokwameho nico kiriya cane niyo kintu numvise mu mutima wanje nosaba guhabwa guhishurirwa Imana neza nkayikunda nk'uko yankunze nanye ndimbura ibyo Imana yankoreye ngasanga ni byinshi Imana irankunda kabisa kandi Imana yabimbariye ko inkunda nanje ndumva ndayikunda ndifuza kuyikunda rero nukuba warihariye neza si amajambo gusa rero bene data nagomba nisabe umuntu wese atagira ico kiziriko muri we kizirikiwaho Imana iri aho Yesu ari uyu munsi akironke ni ivyizigiro ivyizigiro ni ikintu kinini cane kituzitse ukama wumva uvuga ngo hari igihugu ciza mw'ijuru ngo tuzobayo ngo je nzobayo siko ni ivyizigiro ukamuririmba ivyo mw'ijuru ukanezererwa ivyo mw'ijuru ukavugana n'Imana uri umuntu yewe mwene naka kweri naso yari umupfumu yari umurozi yari inkozi y'ikibi ariko weho ukaba uri umuntu w'Imana kuvugana n'Imana Imana ikakubarira ko wewe wanditswe mw'ijuru uri uw'ijuru naho ugendagenda mw'isi niko binankana na mwebwe mwese muri ab'ijuru iwacu ni mw'ijuru koko ndetse ibihendesi ndetse ibyo wivuga uva kwigigangana abandi cyangwa uririmba indirimbo nk'uko vyanditswe uri mukuri inzamba yovuga yosanga uri mukuri waranditswe mu gitabo c'abera kandi ivyizigiro vyawe bikaba biri mw'ijuru ataca kiri kuri wewe nico kibazo numvise umuntu wese nukuri twarihanye nataha kwihana mfukamanga n'akana gatoya nkama mbona abandi bapfukamanga agapfukama jewe naraje ngahe Kiremba n'umwana mutoyi gasanga umwungere wigisha igice umwungere wa mbere kera nkamwitegeza urusengero vyose mwico azovuga ariko ntaratahura nkama nihana ntaratahura harya gutahura rero niyo ngabiri ikomeye kwitahura ko uri kuraja mw'ijuru utakiri uw'isi ibintu byose wewe wegeranya n'ubusa ko paravuze uri umuhigwi tugomba dusenga Imana sinzi ko hari uwundi muntu aza gusigura ngo aheze ab'inyuma yanje barongoye bo bimbarira tugaca tange tukagiyako ariko numvise iri jambo ryo kwizigirwa kumwizigirwa umuntu akaba umwizigirwa nk'uko Aburahamu yabaye umwizigirwa ukizigwa muri byose ukizigwa mu byo uvuga mu byo ukora ukizigwa mu kigira cumi mu mashikano mu mperezwa siko twari dufise ahantu umutwe w'umukozi w'Imana kuzega umupasitori agaheza akagenda mu barimu ati sana amafaranga imperezo bakamuha agacandika ku dukaratasi hageze imperezwa zigera bagasanga afise amakaratasi umupasitori yatwaye twamenye duteba twarakoresheje umuntu w'umupagani kabisa umuganiri wasanga n'umupagani n'ababaye kabisa Imana igira amabanga menshi ariko ivy'ibiha birabivyindura bisa atari umwizigirwa namba
utuntu twose agakora ibintu umugabo aronderamwo ibintu yohwahwanya ngo atware, ukagira ngo ni umukiriso, akagira ngo akore ibi mugabo bire byinshi, abantu bazana amahera menshi nawe aronka akura. Abantu bariho nkabo ukabona iminsi yo gupfa ubusa. Iyi minsi bene data turi kuzuba nk'iri yo gupfa ubusa, kuko imbere yacu hari urupfu, siko? Reka urupfu twarurenganye, hajya mwebwe muza mwarurenganye, ntiturarurenganye. Reka ruzohava ruza. Jewe Imana imaze kunyongera kenshi. Jewe barandiriye kenshi. Na mama yapfuye yarandiriye, arahava arapfa. Yego kwe. None wako ndiho. Umudogiteri yambaye ati twebwe abaganga turi nibanda hajya wari wapfuye, siko? None mbona ivy'Imana amabanga. Imana yongeye byinshi, yankiza indwara mu buryo bwinshi ntovugayo nyene ubwayo ata muganga mposeko. Abaganga bananiwe hajya ntajana ku baganga, ariko Imana ikankiza. Mugabo ikiruta ibindi kitokwizigirwa n'abantu n'ibanga ry'Imana ryashorera bayo niyo kwihana neza no gukizwa. Ego kwe nababwiye n'Imana yagomba kunjana. Umukobwa umwe araza ati ndagusavye ijambo. Ntego nsubira inyuma nanjye mwinje mu rusengero, nti nibiki? Ati Imana ndumye ngo witegure igomba kukujana. Mwumva byoroshe? Urumva ko ari kuja mwijuru? Mugabo ndabara kukumva kuva mu bantu, nawe byitegereze. Kuva mu bana, kuva mu bagenzi, mu nshuti, mwishengero uko ringana, urapfuye kweli. Numva akantu karagiye kweli. Hanyuma ndaja mu rusengero, ndicara ndasenga n'Imana. Ikintu cyame atagusenga n'igendo, ikintu cyose unziko ukimbabarira, ikintu cyose unziko ukimbabarira Mana. Ijuru nasiguye, ubwami navuze sinzosigara imbere inyuma yawe, ariko nzokwinjira. Umbabarire ikintu cyose, uranjanye koko, ariko umbabarire nshikeyo. Ndataka. Hanyuma rero mbona nshishikaye kubaho, ndavuga nti Imana, none ko wavuze ko uzonjana, ninde azosigana ishengero ryawe? Imana irihorera, ntaje numvise. Nabishingiye nta handi hantu wagira ngo upfa kugenda nyabo ntibaze bazosigana nawe ntibazoze. Nagira numva bivuga kandi babura pfa gupfa baca bagaruka ntahaguruka bisa. Ariko Imana noneho yaranyongeye nibagume hamwe. Ego kwe nari mu Ruyigi, bwa nyuma mari mu Ruyigi, aho muri biyaranje biranditswe n'itariki nabironkeye ko Imana yambaririye ko irambare tirindi yasaronka gusubira nzomukubare irambara byose neza. Ndafise amabanga menshi, twafitaniye amabanga navyanditse mu gitabo. None rero hanyuma ndashika ndasenga nubuka kwijambo nti harya Hezekiya komonge harya dushiki. Ego mbari chombi yadusha ko nizeye Kristo Yesu umwana wako yaje gucungura bari mwisi, ko yari Imana agacika umuntu agapfa ku bwacu, hanyuma akazuka akaduga mwira ko akazogaruka. None Hezekiya muri vyadushiki Najamari ni nyongera rero naje nyongera je ngomba kunyongera
ego mvagupfa se banzu mbarisha ico wamwonge waramwongerero nanje nyongera nta myaka 15 nayisafika nayisaba ubusa nakakwe hanyuma rero ndumva akajwi gatoya ngo iranyongeye hanyuma rero ndakarengana nyongera ngomba ikintu uzoshinga intaye twari tuje mu nama ya CPU ahi Kiremba niho twari dufise ibibazo vya CPU twari dufise n'ibibazo vy'iwanje menga byose byari bine mwijoro ntazi kwimanza kungendera nayo ndoreye umuhisi Makarakara n'umuhisi Wilson twajya mu cumba kimwe ntibari bwaze mu ryo joro niho Imana yambarira imitima byose yambara ko bitunganye neza ikimara ngo ndakongeye mwana wanje uzoswa kunkorera siko numva kuva nanezerwa yemwe siko ega cyane mushaka gutara ko nezerwa kuko uyu muntu yirabura ntanezerwa cyane niki oya ariko naranezeye kweli wewe utonezerwa no gusubira kubaho bari wapfuye numva ko uwo ukibweye nanezerwa rero gusa umenga noguruka nkatirikire nkazunguruka hose ndanezerwa ko nongeye kubaho cyane cyane kuvuga ijambo ry'Imana none rero bene data Imana yongera kutwongera iranyongera ingwara zaza mu nyumaza yazingiza bambara mu mwaka uheze itariki 28 naronka ijwi agakonera hora ngendana murakumubona kakonera kariho muga ntugata kazi nagataye nagafise bambimye amazi ngaha ku kirenge ngo hari amazi aracumita inshinga z'umugasara pozi babaza gose ngo bajya bakamya amazi arabananira ndagenda muri kira ati nta mazi batunga abantu makuru umushinga undi muganga umudogiteri apima ati raba mashini ibi byabura n'amazi ufise amazi ufise amazi